Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igigo cyacu Burundi, abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Akaba ari amakuru abayiriwe havugwa mu bitsata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu migenderanire, agateka kaze na muntu ndetse n'andi makuru yose haba ari karavugwa mu kibano. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu, akaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri politiki na cyane turabire hamwe mu butegetsi bwa CNDD FDD, aho rero injyane zasubire kwaduka, bombori yasubire kwaduka icuka kibica hagurutse hagati yo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Aho rero Angeline Ndayishimiye yoba agiye gukwegera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Uti biteye bite rero, turaje tubigaruke ko mu kanya ku buryo bw'idonido aya makuru tubandanye tubibashikiriza. Ico ndagusabye panza option suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya, ndetse uze uranabona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane Nyimwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuriye amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido na cyane tugiye guhera ku ngingo nkuru zikurikirana cyane rero tugiye guhera mu gisata ca politike. Uti rero biteye bite, amakuru dufise nuko biriko biranuganurwa ko Angeline Ndayishimiye yoba yamaze gukwegera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ati biteye bite rero, amakuru dufise nuko hari abantu batatu bariko abashikiranganje batatu bariko barahiganirwa ikibanza kimwe, ariko na cyane bikaba vyakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Muri abo rero harimo umushikiranganje Artemoni, akaza Gabriel ndetse na Leonidas. Mbega ngo yobarinde agiye gushimisha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo amwegurire igisata cyo gufatana mu nda. Nimba hari igisata ca leta umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ashinga ijisho kurusha ibindi byose, ni ubuyobozi bukuru bujejwe gufatana mu nda, Direction Générale de la Solidarité Nationale. Ico gisata kandi cari kimaze imyaka 5 kiri mu minwe y'umushikiranganje Emeride Sabushimitse. Umushikiranganje yari Somambike na Angeline Ndayishimiye, ari navyo vyari vyamugize ubudakorwa ko mu kiringo c'imyaka 5. Ababizi bavuga kandi ko igice kinini c'amafaranga agenewe ico gisata na cyane ayava mu mfashanyo zitandukanye Emeride Sabushimitse ngo yaca ayarungika muri Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Benshi baracibuka amatoni y'umuceri yavuye mu Bushinwa uje gufasha bantaho nikora. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aca awupakira indege awugemura muri Guinea Equatoriale. Iyi nkuru yo gushora umuceri muri Guinea Equatoriale bikozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye vyaravuzwe cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Gusa amakuru dufise nuko ubu nta bushikiranganje na bumwe bufise izina ririmwo ibyo gufatana mu nda. Kimwe mu byatangaje beshi, aho leta shasha ishingiwe muri Nyandagaro iheze nta bushikiranganje na bumwe bwahawe igisata cyo gufatana mu nda.
bwari ubwa mbere bimeze gutyo kuva habaye amagume yo mwaka w'1993. Ikibazo kiba kiraje, ubuyobozi bukuru bujejwe gufatana mu nda buzotwarwa hehe? Ico ni kibazo abanyagihugu babandanije bibaza. Ubushikiranganje bwa Emeride Sabushimitse bwaramanyaguwemwo ibice. Igice ca mbere cari ibijanye n'agateka kazina muntu ndetse n'igiterambere ridakumira byajanywe mu bushikiranganje bujejwe ubutungane kwa Artemo Katihabwa. Naho ibijanye n'imibano ndetse na cane gutegekaniriza kazoza abakozi byajanwe mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta n'akazi kwa Gabriel Nizigama. Mu mwanya wa mbere ibijanye no gufatana mu nda babaye barabirekera kwa Artemo Katihabwa, naho izina ry'ubushikiranganje ritabitomora. Ariko kandi Artemo Katihabwa yari afise ikibazo gikomeye cyane. Emeride Sabushimitse ngo yoba yasize amuteranije n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo bimwe nahora nguha burya ntibigiye kubandanya nimba gisata kigumye kwa Artemo Katihabwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ati ziranyazwe pe, niko kwibuka ko muri leta ahafise umugenzi akomeye wo kuva mu butoyi ariwe Lieutenant General Gabriel Nizigama. Aca arondera ko ico gisata kija kwa Gabriel Nizigama ngo niwe azomworohera ku umufasha kumurungikira ibyo yahoraga ahabwa na Sabushimitse Emeride. Ingingo yafatiwe ahantu hatazwi kuko Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze asinya decrete ikura Solidarite Nationale kwa Artemo Katihabwa ikayishira kwa Gabriel Nizigama. Artemo Katihabwa ati ngwanye nabi, nawe yandikira SMS ubutumwa bugufi bwo muri telefone Perezida Evariste Ndayishimiye amwereka ko amategeko agira aho nyangwe, anamwereka kandi ko bidashoboka ko igisata cyo gufatana mu nda kija mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi hatabanje kubaho itegeko ry'umukuru w'igihugu ribitomora. Evariste Ndayishimiye arabitahura aranamutuma ko barabiganira ko. Hagati aho umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuyewe yari yamaze kumenyeshwa mu nama akorana n'abashikiranganje ko ingingo yamaze gufatwa hejuru ishira Solidarite Nationale kwa Gabriel Nizigama. Ivyo abibwirwa ku munwa, abibwirwa na Gabriel Nizigama. Nestor Ntawuntuye mu kwanka kwiteranya nabo hejuru ayifata uko nyene. Mu mpera ya Nyandagaro inama y'abashingiranganje yarakoze ku ndinganizo cansha y'ubushikiranganje bwose. Impari ijanye na Solidarite Nationale irakomera. Perezida Evariste Ndayishimiye aca ahitamwo kwaka ico gisata Artemo Katihabwa ndetse na Gabriel Nizigama bakibura bose, maze agishira mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kwa Leonidas Ndaruzaniye. Leonidas Ndaruzaniye we ico gisata ntaco yariko aragwanira, abona ko bariko bamwongerera ibintu bitangaje bitajanye n'ubushikiranganje bwiwe. Ubu yoba ariko arondera ko ngo nk'ibijanye no kuvuza ndetse ngo bantu nikora bijanwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo bintu kandi byose ngo ntibiriko bigwa neza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Bwa bundi ngo twarihenze Artemo nawe nyene ni uwacu. Angeline Ndayishimiye asigaye afise umukinagizwa akomeye mu bijanye no kurondera ingingo yifuza ku bategetsi batandukanye. Uwo mukinagizwa ni musaza we Mushingamateka Kaneza Valence.
iki ngo nico gihangange gishasha gifatanye na Angeline Ndayishimiye. Mu minsi iheze Valens yarungitswe gusaba ako ngo Artemo Katihabwa afata ingingo ihagarika ivyari byashinzwe na sentare mu rubanza rw'amatongo rutari ngo rworoheye Angeline Ndayishimiye. Niko gusanga Artemo Katihabwa ngo bahora batinya ataco avuze, basanga ni umunyabwoba yiteguriye gukora ivyo byose bazomusaba. Valens no kwa mushikiwe ati bwa bundi twarihenze Artemo iyo agumana ibya Solidarite Nationale ni uwacu. Telefone yihuse ku muyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu General de Brigade Aloyizi Sindayihebura, kora ibishoboka byose Solidarite Nationale igaruke kwa Artemo. General nawe ahamagaye Artemo umushikiranganje, kora ibishoboka byose Solidarite Nationale igaruke iwawe. Ivyo bintu ngo mwumva byoshoboka gute? Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye haramaze gushinya decrete ivuga ingene ubushikiranganje utunganije buramaze kuma amadirection generali n'amadepartement yanje, none nosubira kubihinduza ntitwaje iki? Mushikiranganje urangabiriye urwanko rwa Artemo Katihabwa ndetse na Emeride Saboshimitse. Ingene Uburundi bwatwawe ni agatangaza. Izi indyane zose zubakiye ku bintu bibiri: umwitwarariko wa Angeline Ndayishimiye wo kugaba amafaranga agenewe gufatana mu nda ndetse n'urwanko ruri hagati ya Emeride Saboshimitse na Artemo Katihabwa. Emeride Saboshimitse yarakoresheje imigenderanire afitaniye na Angeline Ndayishimiye kugira yankishe Artemo Katihabwa. Ivyo boba ngo bapfa ni ivyabo vya kera. Mu gihe kandi Emeride Saboshimitse yagumye yumvirwa kwa Angeline Ndayishimiye, ageze kwa Evariste Ndayishimiye ngo ho vyaroroshe. Bavuga ko akishika kwa Evariste Ndayishimiye ngo vyaciye byanka. Havugwa ubutumwa bwo muri telefone bwishi cyane yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asigura impamvu Artemo Katihabwa atabereye kuzezwa ibibazo by'abakenyezi Jarzi. Perezida Evariste Ndayishimiye we ngo yoba yishuye ko yo mukura ko ubutumwa bw'isaku kugeza aho amuboroka muri telefone. Abegereye bano bategesi barumirwa ingene igihugu gishobora gutwarwa gutya. Ni akamaramaza kubona gisata gihambaye nk'ico gifatana mu nda n'igindikwa nk'agapira bariko barakina. Mira naka rungika kwa naka rugarukana ngaho, ivyo byose kubera inyungu z'umuntu. Birababaje kandi kubona abashikiranganje bahinduka abakinagizwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye atana kimwe ubundi asanzwe ajejwe mu ndinganizo ya leta. Ni ibara kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu adatinya guhonyanga ingingo z'umukuru w'igihugu. Ibintu byifashe gutyo mu gihe abagwayi bantaho nikora bo babandanya kongerekana. Ntibazi uwo bari bwiture, nta tegeko canke inzira itomoye yigeze ishirwaho itomora abarundi ngo ni ryari bitura ico gisata bakakirwa ni ryari batakirwa. Vyama bimeze nk'igihamana aho bamwe batombora ivyo basabye bikemerwa,
abandi bakarindira batazi inyishu. Umwaka umwe uheze nta raporo isohoka ngo ibwire igihugu abafashijwe n'ico gisata abaribo nuko vyagenze. Kumbe abarundi ntibamenya ko ntaho nikora ya nyamukuru ari Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Ivyo rero ni bimwe mu byashizwe ahabona ariko bigaruka ku mabi ariko arakorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ndetse yoba yamaze kumukwegera kuri ubu Evariste Ndayishimiye ashobora gutembagazwa bivanye nuko ariko arahemukira abarundi. Amakungu arashobora guhaguruka agafata mu minwe ibijanye n'ico kibazo, ukungene ubushikiranganje buvanwa mu bushikiranganje bumwe ugaca bujanwa mu bundi atagitegeko na rimwe ryisunzwe. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro two turabashikiriza muri akanya dusuzera ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubageza ko kuri no muresha kuri yanyu mukuru cyane muri Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Rero ryari iteka n'umunezero ntangire yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushobashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.